Umukoresha, umukoresha, umukoresha,
Bashimishije kurwaruka rwo muri club Ruremesha ngira muribonera ko atagasonga banyiha n'akavuga kari kaboroheje murabona ko banyabuye abo rwaruka bo muri club Ruremesha. Uyu mwana rero muzima tufate tube matwi dutega amatwi ijambo nyamukuru. Ubu naco basigaje twebwe ibyo byose ndacaturindiriye dukura amaboko mu mpuzu dukore. Nico gituma imbere yo gusozera ndagira ico nkebura leta ihereye kugwaruka n'abakenyezi nk'uko twabivuze. Ugwaruka n'abakenyezi nibo benshi mu gihugu, bategeza gufatwa mu mugongo na leta kugira ngo bakure amaboko mu mpuzu bakora ibikorwa byo kugwiza umwimbu. Leta yaraye ibashiriye amabanki azoborohereza mu kuronka ingurane. Ico mwaririra rero wari umutahe, kuko mwavuga ngo amaboko murayifitiye. Nimuje ku kivi, umutahe wabashikiriye mu buvyaze umusaruro kugira ngo n'abari nyuma yanyu bazosanga ahubwo zirya banki zarakomeye kurusha. Urya mugambi wo gufasha ugwaruka kwiteza imbere n'urupfunguruzo rw'iterambere mu gihugu, kuko amafaranga miliyardi 40 yo gukoresha n'umutahe ukwiye kugira mu myaka 2 tuzobe dushitse ku mwimbu urengeye ayo kure niyi. Tugiye ku bakozi bose bava bakagira, umwe wese icyo akora nagikorana umutima ugikunda, akorane umwete n'ubwira kugira ngo bose bamurabire ko akarorero. Dukore twifuza kuzosiga izina ryiza, twitwararike kuba abikimazi. Inzaruka zizodukurikira zizokwira. Dukore twifuza kuzosiga izina ryiza, twitwararike kuba abikimazi. Inzaruka zizokurikira zizokwirata. Ntaco bakinejereje nko kumva umuntu avuga ati nkore nka naka, ngo iki casizo na naka, birahimbara. Ku bijanye n'amagara y'abantu n'abakozi, twame tuzi ko hakora umuntu afise amagara meza. Nimuze twitwararika amagara yacu, cyane cyane mu kurwanya cyakiza uruhonyanganda coronavirus n'umugera wa sida. Na kare ubufise ikigega c'amagara ntaburi ikigega c'amasaka. Ku bijanye n'umugambi mukuru w'igihugu w'iterambere, bakozi nabo bakoresha nimwisunga uwo mugambi, kuko ushobora kubamurikira mu kwitunganiza imigambi mito mito yobafasha kubaho neza no kubandanya mutera imbere. Ku bijanye n'intwari ibereye mu kazi no gusabikanya itunga rusange, kugira leta ibatunganirize bisaba ko ibifise uburyo bukwiye. Ubwo nabwo buva mu mwimbu wanyu utuma amakoni n'amatagisi biboneka. Mwirinde rero gucisha iruhande ngo umwimbu wanyu ntumenyekane canke ngo muhunge amakoni. Mudufashe kandi tugire urunani rw'intamenwa mu kurwanya bakaboko, abasesagura amatunga rusangi, abagira ibiturire n'ababitanga, n'abonona uburyo n'ibikoresho by'igihugu. Twifuza ko byose byinjira kugira biduteze imbere twese. Ku bamenyereye kurya ibyo batabiriye akuya,
aha ni nk'amashirahamwe yihaye akazi ko gutoza amahera abakozi bari ku kivi, ukarindira icyayo mashirahamwe abakorera ukabura. Amashirahamwe yo kunguruza abantu aya aratungwa agatoke, amasendika mwamwe, amashirahamwe y'abakozi bo mu nzu, abasigaye bashora ibyo batarimye. Aha baravuga bajya badandaza b'abakomisiyoneri, abashora izo batoroye, abagurisha inzu batubatse, ngo mfise inzu hariya n'ababa muri Burende, kandi birirwa bicaye, birirwa barayerera. Abo bose bateza imbere ubukene. Izo ngendo mbi nibazisezerere, maze bikubita agashi, bagire icyo bakoze, baterere mu iterambere, bagire ibyo babiri yakuya. Mu gisata cy'ibidukikije turateye akama abakozi bose, abakoresha cyane cyane abahurikiye mu masendika, twese twijukira umugambi wa leta wo gukingira ibidukikije. Ewe Burundi urambaye, hamwe wese avuga ati ewe rugo rwanje urambaye. Umwe wese atera igiti ku kazi imuhiriwe, gutyo duhema akayaga keza. Turifuza ko mu myaka 3 Uburundi bwoba bwambaye koko, bukaba akarorero mu isi nzima, kandi turi kumwe twese, abakozi n'abakoresha, birashoboka. Imbere yo kurangiza, twashaka dusubire kandi kwibutsa abarundi bose, na cyane cyane abakozi ba leta, ngo bagwanye ubunebwe, boye kuba intambamyi mu rugamba leta mvyeyi, leta nkozi yihaye wo kuzamura igihugu, birinda akarenganyo iyo gaturuka hose, no kutitaho ineza y'umwene gihugu. Mu kurangiza, dusubiye kubipfuriza umunsi mukuru mwiza w'akazi, mu buhimbaze, mu kanyamuneza k'umwizero wa kazoza keza. Muzirikana iki kivugo, dukura amaboko mu mpuzu, tugire urunani rwo kurwana urugamba rwo gutuza ubukene. Turasubiramo, dukura amaboko mu mpuzu, tugire urunani mu kurwana urugamba rwo gutuza ubukene. Dusubiremo, dukura amaboko mu mpuzu, tugire urunani mu kurwana urugamba rwo gutuza ubukene. Umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi, murakoze. Muyinga oye! Abakozi oye! Hariya tribune yo hakurya oye! Abakoresha oye! Mu kurangiza rero, iri ryari jambo ryashikiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu ku barundi bose. Nagira ngire akajambo nogenda ndabatekereye nk'abanyamuyinga, n'akajambo bwa mbere ho gushima, dushimira abakozi n'abakoresha bo mu ntara ya Muyinga, na cyane cyane mu bisata bitandukanye, kuko tubona ko ku by'ukuri bari ku kivi. Ariko imbere y'uko tuvuga abakozi ba leta, nagomba nkenguruke biye ku mutima, nkengurukira abikorera utwabo, na cyane cyane abagwizatunga baja hamwe kugira ngo bagwiza akazi, mu gushiraho amashirahamwe agira ikintu azoterera mu mwimbu w'igihugu, mugabo kandi agaca kaba n'akaryo
ko gutanga akazi ku bantu benshi bashobore gukingirwa. Iyo ni impanuro twagomba duhemeza abakoresha na cyane cyane bafite amashyirahamwe yigenga cyane bafite amasosiyete. Ugasanga umukozi arimo arakora iwawe ahakubise imyaka 2 nta kontra. Mugerageze abakozi mukoresha mubaha amakontra, baha abakozi bazwi hambavu y'amakontra, mubatekanize na kazoza, mubarondera amashyirahamwe iyo bagize ingorane bashobore kuvurwa. Iyo mutagira ibyo muri kazoza bazobitwarira kandi muzohomba byinshi. Ikindi nogenda nsabye abanyamuyinga ni uguteza imbere ibisagara na cyane cyane isuku aho tubaye, isuku aho dukorera. Nashimye bye ku mutima kuko nagiye ndaba abantu bose bagize defile ngaha nta n'umwe atambaye ikirato, nta wagize defile na miguruwati, ahubwo twikomeye amashyi. Nagiye ndaba umukuru umwe n'abanyeshuri bose ndaraba nta n'umwe atambaye ikirato. Ibyo n'iterambere cyangwa dutera tujya imbere kugira ngo aho tubaye aho dukorera haboneke ko ari ahantu hari isuku. Dusukura amabarabara kandi dukoresheje uburyo bwa twebwe nyine, umwe wese asukura imbere yaho asanzwe abaye kugira ngo intara ya Muyinga uyinjiyemo asanze neza kurusha. Gukomeza ingo n'imiryango kuko nawe haragahatse cyemerera akato ko gukengurukira abajejwe umutekano n'igendereza, kuko igiciro n'imiryango aho usanga umugabo apima umugore asinzira akamuterera umutwe. Hari ibyaraye bibaye nta minsi 4 irahera muri komine Giteranyi, umugabo araterera neza inzosi, umugore aterera ngaho. Turakengura ko icyo gifu cy'umugabo kubera umubano mwiza dufitanye n'Abatanzaniya bamaze kumushyira ku intoki. Tukaba dukengurukira abajejwe umutekano, abajejwe igendereza. Aho rero twashyira ingufu nyinshi kugira ngo imibano mu miryango ikomere. Uryamanye n'umuntu murara bambagurika wibaze ko aba guterera mu ijoro, kirababaje ko muryamana n'umuntu utazi yuko uvyuka. Turasabye yuko abajejwe uruzi boza muragwiza ibiganiro mu bakozi banyu na cyane cyane aho Gatimatare nako nyine mukagakuramo. Abajejwe imitima aho novuga abarongoye amashengero, abihebera Imana, muhagarare cyane kuri iyo kintu kijyanye no gukomeza imibano myiza mu ngo n'imiryango kugira ngo turabe yuko ingo n'imiryango yokomera, kuko n'ingo n'imiryango bitakomera n'urwaruka turimo turabyara ntawe uzoshika. Twagomba tuhamagarire umunsi mukuru wo gufatana mu nda tugiye guhimbaza vuba. Uyu munsi mukuru ngaho i Muyinga tuwitaba nabi, ariko turahamagara gufatana mu nda kugira ngo banawunikora abadafite icyo biha tubagarukeko. Turabasabye rero uwo munsi mukuru iyo wagera muze mukore muri bike mufise, tubishyire hamwe tuturike gato gufatana mu nda ngaha mu ntara ya Muyinga. Nagira rero sozere nkengurukira bivuye ku mutima mwese mwitavye mu rubanza. Mwabonye yuko kuvyukuri urubanza mwagwitabanye igishika. Twahimbawe turavye uko defile yagenze. Turakengurukiye rero kuko n'umutima werekana yuko dukunda igihugu. Turakengurukiye abateguye runo rubanza na cyane cyane abahurikiye muri komite isanzwe gutunganya imanza. Tukakengurukira komine ya Muyinga yoyo yatwagiye uno munsi, tubatera intege. Imana ibandanye ibongereza inguvu, ibongereza ingoga n'uwo mutima wawe wo gukunda igihugu.
tukaba rero twabasabye twongera tubasaba ko aho kugira ngaha abakozi abakoresha mugende musabikanye ako manje mwatekeye kuko tuba tumara twose mudusabikanye kugira ngo mwerekane urwo rukundo rudaherera mu magambo gusa ariko urukundo yabo musangira ijambo mugasangira akazi ariko kandi mugasangira n'umusa Imana irahezagire murakoze tugira amahoro z'abakozi no mu gukingira uburenganzira bw'ayo mashirahamwe ariyo masendika hisunzwe amategeko abigenga Convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, Code du travail, Statut général des fonctionnaires, hamwe na Charte nationale du dialogue social. Ica kabiri gukomeza no kubahiriza ibiganiro mu kazi hisunzwe itegeko ribigenga Convention 98 sur le droit d'organisation et négociation collective, Code du travail, Charte de dialogue social. Ica gatatu gutunganya neza politike y'igihugu ijanye n'imishahara no kudakumirana mu kazi, politique salariale équitable, dégel des annales, primes et indemnités conjoncturelles. Ica kane gutunganya neza itangwa ry'akazi mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ica gatanu gukurikirana ibijanye n'indwara, impanuka ku kazi no guteganiriza kazoza abakozi. Ica gatandatu kubahiriza ubutungane bw'abakozi. Ica ndwi arico ca nyuma gukingira ibidukikije. Ica mbere kubahiriza umwidigenzo w'amashirahamwe aharanira agateka n'inyungu z'abakozi no gukingira uburenganzira bw'ayo mashirahamwe ariyo masendika hisunzwe amategeko abigenga. Amashirahamwe y'abakozi ariyo masendika arazi neza kandi arashima intambwe igihugu cacu cateye mu kubahiriza ayo mategeko ayagenga. Ayo mategeko aranditswe neza n'itegeko rigenga abakozi eka mbere no mu mategeko no mu masezerano mpuzamakungu y'akazi yashyizweho n'ishirahamwe mpuzamakungu rya OIT ariyo Convention 87 na Convention 98 yereka ukwidegemvya no guharanira inyungu z'abakozi biciye mu biganiro arivyo liberté syndicale et négociation collective mu rurimi rw'igifaransa. Twagomba dukenguruke cyane leta y'u Burundi iserukiwe na nyenicubahiro umukuru w'u Burundi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarayashizeho itegeko rishasha rigenga abakozi n'akazi, Code du travail, hisunzwe muri rusangi intumbero y'ishirahamwe mpuzamakungu y'akazi. Amakungu yose asanzwe avomamwo impinyanyuro mu mategeko y'akazi. Aho twamenyesha ko muri iryo tegeko ubu abakozi bose bifuza gushinga amasendika no kubijanye no kujamwo barekuriwe ata numwe akumiriwe. Harimwo n'abakozi batahora bagengwa n'amategeko asanzwe atunganya akazi, secteur informel, mu kuvuga abikorera utwabo. Iryo tegeko rikaba ritombora neza abashobora kurongora canke guserukira amashirahamwe y'abakozi, bikaba biha umuco gusumba abakoresha hamwe bamwe batarategera neza abashobora guserukira ayo mashirahamwe canke abakozi abari. Iryo ritomora neza
ko ushobora guserukira amasendika ashobora kuba uwukora ngaho nyene canke uwigeze kuba ari muri ako kazi. Icya kabiri, gukomeza no kubahiriza ibiganiro mu kazi hisunzwe itegeko ribigenga droit d'organisation et négociation collective. Kuva kera narindi ibiganiro n'ikiyago nivyo vyamye biranga abarundi n'Uburundi. Naho hari igihe kacamwo aho twotanga uburorero bukurikira. Igihe caho cyo kurondera intahe yo kwikukira, igihe c'itora ry'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, amasezerano ya Arusha, n'igihe cyo guhagarika ingwano hagati ya leta n'imigwi ya Rwanda. Eka no muri iyi myaka iheze, inani mpuzamasendika hamwe n'amasendika yose yarashimye ingene yakoranye n'inzego serukira leta hamwe n'abakoresha mu isubirwamwo ry'amabwirizwa agenga akazi no gutegekaniza akazoza. Ni muri iyo ntumbero rero yo gukomeza ibiganiro, amasendika arashima ko itegeko rigenga abakozi n'akazi ritegekanya neza ingene ibiganiro bitegerezwa gutunganywa. Tukaca dusaba rero ko tunganywa ibiganiro hisunzwe itegeko mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu, na cane cane aho bigoranye gusumba muri iyi minsi, nk'igisata c'amagara y'abantu, igisata c'indero, n'igisata co gucungera umutekano w'abantu n'ibintu, secteur de gardiennage, n'ahandi tutiriwe turavuga. Nk'uko vyagenze mu gutegura ibwirizwa rigenga abakozi n'akazi, code du travail, turasabye ko mwisubirwamo ry'ibwirizwa rigenga abakozi ba leta, statut général des fonctionnaires, vyoca mu nama n'ingingo, kandi dusaba ko ibwirizwa nimero 1/15 ryo kuwa 29 Munyonyo 2002 ryerekeye uburenganzira bw'amasendika no guhagarika akazi mu gisata c'abakozi ba leta, exercice du droit syndical et du droit de grève dans les services publics, ryo kwinjizwa mu ibwirizwa rigenga abakozi ba leta, statut général des fonctionnaires, nk'uko igitabo c'amategeko y'abakozi gishasha hamwe n'amasezerano y'akazi mpuzamakungu y'akazi inimero 87 yabitegekanya. Ica gatatu, gutunganya neza politike y'igihugu ibijanye n'imishahara be no kudakumirana mu kazi, politique salariale équitable, dégel des annales, primes et indemnités conjoncturelles. Banyeniteka mwese, banyenicubahiro mwese, mu vyagiye ngaha, aha twagomba kubanza gushima ko leta yamaze gutera kamo ku masezerano mpuzamakungu ngenderwako y'akazi, convention numero 100 et 111 ajanye n'iringanizwa ry'imishahara no kudakumirana mu kazi kuva mu mwaka w'1993. Turashima kandi ingene leta iri kwitaho ikibazo kijanye no guteza imbere imigwi itandukanye y'abanyagihugu, na cane cane mu byo kurwanya ihohoterwa ry'abigeme n'abakenyezi n'abandi bakozi muri rusangi, kuko
bihungabanya agateka ka zina muntu haba muhira canke aho bakora. Ikindi tutosiga inyuma gusaba leta nuko yoringaniza ibiganiro vyotegura gushirako umukono ku masezerano mpuzamakungu y'akazi akurikira kugira ngo twame turabira hamwe na ntaryo inzira zose zishoboka zogwiza umwimbu mu gihugu, gutyo akazi gatera imbere n'abakozi badasigaye inyuma. Icambere, isezerano mpuzamakungu ry'akazi inimero 122 rijanye na politike y'akazi. Ica kabiri, isezerano mpuzamakungu ry'akazi inimero 129 rijanye n'igendurwa ry'akazi mu gisata c'uburimyi. Ingingo ya kane, gutunganya neza itangwa ry'akazi mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Banye n'icubahiro mwese mu byagenga umuco wabaye mu itangwa ry'akazi mu bisata by'indero n'amagara y'abantu waje gukosora ingendo mbi yasa n'iyimonogoje mu gutanga akazi ata muco urimwo, aho kuraba ubushobozi. Iyo ngendo yatumye ibiturire n'akamwana wa mama byavugwa muri ivyo bisata bisa ni vyagabanutse, ariko mwoguma mucungera kuko bitarahera. Tukaba dusaba n'ubuzi bundi bwa leta haba mu mashirahamwe ayegamiye canke yigenga ko iyo ngendo yoguma ishigwa imbere. Ako karero keza kakagwizwa kagakwira igihugu cose, bagatanga akazi biciye mu muco. Ica gatanu, gukurikirana ibijanye n'indwara, impanuka mu kazi no guteganiriza kazoza abakozi twisunze ivyasabwe n'ishirahamwe mpuzamakungu risaba ivy'akazi kuri ca kiza coronavirus COVID-19, bikaba bitanyuranye n'intumbero nyene icubahiro umukuru w'igihugu mu kurwanya ico kiza biciye mu ishinga ry'umurwi w'igihugu washizeho na leta mu gukurikirana ico kiza. Abakozi basabye ko hotegekanywa ibiganiro hagati ya leta n'abakozi hamwe n'abakoresha kugira ngo bahanahane ivyiyumviro kucokorwa kugira hagabanywe ingaruka mbi ku butunzi no ku mibano y'abanyagihugu n'abakozi, cane cane mu bisata bibangamiwe gusumba. Ivyo bisata navyo bikaba ari transport aérien, hôtellerie, tourisme, commerce et culture. Dusavye inyabutatu mu gisata c'akazi, le gouvernement représenté par le ministère et les partenaires sociaux ko boserukirwa muri uwo murwi w'igihugu mu kurwanya ico kiza COVID-19. Banyenteka banyakubahwa mwese mu vyagiye ngaho, ku vyerekeye ku ngingo no guteganiriza akazoza abanyagihugu, haribonekeza ubukene bw'imiti mu mangazini yegukira leta, yaba ary'amashirahamwe rijejwe kuvuza abakozi ariyo mutuelle de la fonction publique canke amamangazini y'ibitaro n'amavuriro. Ivyo navyo bikaba bituma
nuko ishyirahamwe Kamebu rijejwe kurangura imiti hanze igenewe igisata byose bya leta idategekanya ubwoko bwose bw'imiti. Ivyo bigatuma abakeneye imiti bitura amamangazini y'abikorera utwabo, aho usanga bayironka ku biciro bizimvye cane. Inani mpuzamasendika zirasubiye gusaba ko kuvyerekeye ivyo iyongerezwa ry'ibiciro ariyo supplement bishingira batisunze ibiciro byategekanijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu vyohagarara. Turasabye ko mwitunganywa ry'imigambi ry'uwo mugambi wo kugwiza neza no kugira abakukurukiye bose birongere babironke atakuvangura narirya mu mashirahamwe amwamwe hahuriramwo abanywanyi abakorera leta amashirahamwe yigenga hamwe n'abikorera utwabo. Kuvyerekeye INSS kuduza pension nta buryo buzoboneka kuko turazi ko ayikiga kigeze ahanyerera, kandi kuduza cotisation muri bino bihe biragoye, aho umushikiranganji wa mbere atunganirije inama yo kwemeza raporo y'icigwa c'abahinga cerekana ingene uwo mugambi uzoshirwa mu ngiro. Twasavye ko zokoroha mwishirahamwe ONPR ari ya leta n'abakozi bayo. Twarasavye mudukundire mvuge cane ivya INSS kuko ari umurima w'isangi usangiwe na bose. Numukoresha leta n'abakozi bayo bagizwe n'abari mu nzego zo kwivuna abansi no gucungera umutekano, be n'abakozi bayo b'abasukontra n'abakoresha n'abakozi babo bikorera ivyabo n'abakozi be n'amasosiyete yegamiye leta. Muri ico cigwa leta yakoresheje basanze vyokunda ko abo mu muce wa mbere bodugirizwa pension ikangana n'umushahara w'ukwezi, mu nyuma bigafata imbere yo kuja muri pension. Uwo mugambi leta turawushigikiye cane. Muri izo ngingo abahinga b'urwego nshingwantwaro bavuga bati nk'uko bimeze mu bihugu byose, inzego zo kwivuna abansi no gucungera umutekano zogira ikiga cazo cyo gutegekanya kazoza, kuko akazi zijejwe n'ingene gatunganijwe n'impanuko abazikoramo bagira ntaho bisa bingana n'ivyo abakora mu mashirahamwe yigenga yegamiye leta canke y'abikorera utwabo. Tukabona rero ko uwo mugambi wa nyenicaro mukuru w'igihugu ko wo kudugiriza pension abahembwa n'ikiga ca leta wokorerwa rimwe n'uwo kuvangura muri INSS abasivili n'inzego zo kwivuna abansi no gucungera umutekano nk'uko bimeze mu bindi bihugu.
bivanguye niho byoronka, niho byokoroha kongereza pension kuri bamwe n'abandi. Icya gatandatu, kubahiriza ubutungane n'abakozi b'intwari. Ku byerekeye ubutungane, abaraserukiye abakozi bamwe bamwe barirukanywe ubusa. Iyo batsinze bibagiwe ngo kubandanya kwikingira iki kiza corona virus gihanze isi n'abakozi. Abakozi n'akazi oye! Abakozi n'akazi oye! Kumenya nta bakozi barimo. Abakozi n'akazi oye! Nihangame Uburundi n'abarundi bose. Nihangame umunsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi ku isi yose. Nitugira amahoro, ibikorwa n'iterambere n'akazi keza kuri twese. Murakoze, Imana ibahezagire. Hamid
kuraka hamiriza 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 ukuba amaboko mu mputu uri guhora w'umugabo kuba agatasha abana kumuha akabishoza mu gushonge shaka tuba abantu urishomeza abahisi uri ngeri yabe uri nyamwikumba kaza mu baraba ahore mama we shaka akabishoza mu gushaka uri ngeri yabe hamiriza 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 urishomeza abahisi w'ingeri yawe kwirikazi kamashami nkamuka yashasha amashaza akavumera mpondo nyiremera yirere kuzavuga yibonye bakarishoreza agashoro shaza bishoza mu bushenge shaza w'ingeri yawe ahorera 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 hamiriza 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 shaza rwose kwabije damu urishomeza abahisi uri ngeri yawe nushomeza abahisi n'uwongeri yawe n'uwumwe ku noti ya hamiriza shomeza abahisi w'ingeri yawe zazinga impudu zindurura inkindu ugaragaye ku rugamba utubera abahungu buraka urasigaye uraza abantu n'amagara meza uwo muganga ari kumwe nande n'indi kimwe nta kimugorana njyewe haribyo amakuta agize nkarima mwende mikanga arikoza imyami mu ntaro mukuzindikanagara bakazitega imbaho bene ibituma myawe bigatuma umwoyisha hamiriza amantwari za komine gitera ni provinsi ya Muyinga urishomboza abahisi w'ingeri yawe ziri nyamwikumbagaza mu mwaba urishoza mu bushenge hamiriza hamiriza amantwari ameze ubururu shaza bishaza mu bushenge wantarasigara ubanza abana abantu begaramye rwa mugamba ari kumwe nande n'indi kimwe nta kimugogo nijangwa mugamba ari birangasura hasi kirango cyagicuye mu kuvugana yabura sinojana agacana ingeri zijanye agataha hamiriza amantwari ameze uburundi mukuziriganagara amagazeto y'inama imitima mirongo zigatura imbere y'ibitanu shaza yabishoza mu gushenge hamiriza hamiriza amantwari ameze ubururu shaza yabishoza mu gushenge shaza mu ngeri yawe hamiriza hamiriza amantwari ameze ubururu ntabaye umugabo kuba igatasha abana kumuha
ababyeyi ndabakengurutse rwose muri ntore ndabakengurutse mubanze mubangire gatoya ndabongera akanya mubangire gatoya ndabongera akanya kazima kugira ngo